À propos des carburants, nous avons une solution. Kuja n'igitoro turafise inyishu. Cela dépend de la volonté des autorités. Ivyo bivana n'ubushake gusa bw'abatwari. Je suis tombé ici comme des cheveux dans le C'est une assemblée vraiment nationale pour le Je devrais entrer à la mosquée tout à l'heure. Mais je suivais la conférence ici. J'ai demandé à mon frère qui est à mes côtés de traduire ce que le président parlait à propos des carburants. Alors j'ai dit dans ces cas, on prend à l'hôtel, j'échange, je mets ma costume, comme ça je peux demander. Ariko gatoya n'abaciriyemo mwebwe muri ko muramufasha akabanza akibwira abari hano uwari. Je suis M. Blaise Ibonime, je suis congolais de l'RDC. Yitwa Ibonime avuka mu gihugu kibanyi cya Congo. Mais je viens en fait d'une société qui fournit les carburants. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho arongoye ishyirahamwe gishinzwe kudandaza ibitoro. Alors, quand je voulais entrer dans la mosquée, on m'a interprété ce que le président a dit. Aho yagomba yinjire mu musigiti gusenga bamusiguriye ivyo igikorwa mukuru w'igihugu akora hano. J'ai eu tellement mal. Alors je me suis décidé de ne pas aller à la mosquée mais de venir ici. Heureusement, j'ai eu aussi accès. Dieu merci. À propos des carburants, nous avons une solution. Cela dépend de la volonté des autorités. Je suis arrivé ici depuis le 14 novembre. Parce que j'ai appris dans le droit de ondes les difficultés de carburant qu'il y a au Burundi. Personne ne m'avait écouté. Je suis venu pour tenter ça. Dès le départ, j'avais déjà préparé un navire qui était déjà à Luanda. Qui contenait à bord 30 000 métriques tonnes d'essence. Si les autorités pouvaient accepter, ils pouvaient bien amener le navire jusqu'à Dar es Salaam et servir la population avant les fêtes de Bonne. Malheureusement, l'administration est telle qu'elle est, ça n'a pas pu. Mais on n'a pas fini là-bas. Avec l'assistance de la Sopégo, nous avons négocié dans de très bonnes conditions pour fournir le carburant à la population. Puisque c'est une affaire de la population, je peux me dire ce qu'elle a été le terme de paiement. Nous avons accepté de prendre 40% à la livraison. Donc 20% en dollars et 20% en francs. Le 60% restant, le gouvernement le paye après moi. C'est ça la solution que j'ai pu apporter pour le moment. Et aussi entre les autorités, c'est arrivé de décider de prendre des mains bloquées.
À part cela, connaissant bien les difficultés des transports entre la Tanzanie et le Burundi, maze kumenya kandi ikibazo kiri hagati y'ukunguruza igitoro mu Burundi na Tanzania. Nous venons de signer un contrat avec Sinotrack pour nous fournir 150 véhicules à citerne entre la Tanzanie et le Burundi. Twasinye amasezerano n'ishyirahamwe ry'abashinwa ryitwa Sinotrack iduhe imodoka 150 zishobora gufasha mu kuzana icyo gitoro. Nous sommes très pour servir la population. Turiteguye ushobora gukora igihugu. Le reste est en ibisigaye biri mu biganza by'abatwara. Ndabashimiye. Mbere bakana kuvugana ntibamwemerera kugaribanga. Personne n'a refusé. Tout le monde, les ministres les reçoivent en très bon terme, ils sont bien. Sauf que l'administration est violente. Ntabanyangiye baranyakiriye neza gusa nuko byateze nta n'icyitongo bamuhaye. Si je prends mon téléphone, j'appelle le ministre Israël, il reçoit au téléphone. Umushakanganje ajeje igitoro nadusikurira ingene byageze kugira bitera. Igiye aza kumusaba ko yotuzanira igitoro hanyuma ubwo nyene ndamurungikira umujejwe kuraba igitoro Sopebu kugira baganire nawe kumva ko ibyo yambwiye yuko bemeranyije yuko yoriha igice kimwe muri karani gusa 20% Kamaruni ayandi twari madebizi akaja tubwira yuko kandi ayandi twariha mu mezi 3 ngabo naho je nifuza kuganje yuko twemeye ko twariha mu mezi 6 kuko byabwiza gusubiza cyo umusanzwe twakoze ikibazo cy'amadebizi kumva ko ahambere yemeye ko azoduha kuri karani gusa akaduha mu 20 amadebizi ayandi Amarundi tukabura Amarundi hanyuma ayo rero 60% niyo twako turavuga rero nayo mbega gute kumenga wamaze masere ngabo yari kaganira na Sopebu y'abatatu shiba kinyaruka sabe cyo kukorana nawe kama nawe ndeze turabe ko icyo gitoro kindi afatira ko hari n'abandi bakatubwira ngo ubahindamaze kuba abantu meme kujya kwemborota bambye ni mumenje kwemborota ndakinza ndakidana zimu Burundi nongere kandi ndakirexporte hanze ngo murako murukabona ko neza ubwiwe ni Burundi ari ngaha ngo murako neza ko amafaranga ntayahari ntaco ndamuhanire kabasinda mugeze ndaguha amezi 6 rero tuzana agahera atagita ngeze azana wewe ngo nyongera kandi yandi mezi 6 ibyo turi kona ko hari mutuntu cy'uriganya tubazo tukora niyo tubona ko ashoboye kugira ngo igihugu kibone akore. Rero gambe kadamushimire ko yafashe iyo ntumbero yo kugira ngo nawe aterere kugira ngo ikibazo cy'igitoro kitore mu mutima mu gihugu.